Fatiye ku myaka iheze uyu mwaka amashuri twaciyeko abo abayobozi twaganiriye ku mashuri abayobozi ku rwego rw'amazone no ku rwego rw'amakomine baratumenyesheje neza ko by'ukuri umwiteguro wagenze neza. Porogaramu amashuri menshi yayihejeje hakiri kare, naho bishobora kuba byaragoye kubera abigisha baje bateba canke babakuze kivi babaronse bateba, barakwereka neza ko harimo akarusho dufatiye ku myaka iheze. Iki gikorwa gihambaye cy'igihugu, ikibazo giha uburenganzira ku mwana wo kubandanya amashuri nyuma y'ishingiro, nico kibazo gifata ingingo mbega azokwiga igisata ikiye, afise ubumenyi bungana iki, afise ubwenge buhe. Imyaka yose kuva mu mwaka wa mbere gushika mu w'icenda, ivyo yakoze vyose n'ubu tugomba tumenye ivyo ari. Hari abavyeyi baciye kuri ntebe y'ishuri barenze umwaka w'icenda bashoboye kwigisha abana, turagomba tubasabe bihangane akabariki iminsi 3 bagahagarike imyitwarariko dusanzwe tuzi ubuzima bwa misi yose kurondera abo bana, babanze bafate uwo mwanya. Abo umupolisi, aba umudandazi, aba umukozi wa leta, tumenye ko igikorwa dufise cukwerekeza abana bacu mu gukora ku nkuru c'iminsi 3 twategerezwa kugiha umwanya uhagije n'agaciro. Ntihagire rero uwo bazobuza gukora ku nkuru ngo dusanze muri identification yiwe idakwiye. Rero nkavunira akagoye abaperezida b'amasantre, uyo mu perezida asubira ubushikiranganji yaronse igikorwa gihambaye ahawe na leta, yategerezwa rero gukora atumvirije amabwire y'umuntu n'umwe, atamuyobozi yaje guherekeza abana, atamudepe, atamudesenye aje kumutera igisure, agakora mu bwigenge ntangere ijagiza kwa madidane agaca ico twita privé procès verbal, kugira ngo mu gihe bazokosora ya madidane kwa gukekeranya bizoza bazoze bavyige mugabo umwana yakoze. Ariko rero abavyeyi by'ukuri bafashe abana, dufashe abana muri iminsi 3 nko mu gisagara ca Bujumbura, murazi kubera ibitoro bigoranye by'ukuri abana babaherekeze gushika kuri amasantre ko kenshi na kenshi usanga akorera kure yaho yahora. Hanyuma tugasaba rero n'aba bantu b'amatransport bafise amakwasiteri, bafise amataxi, nibahe priorite abana. Umuntu wese azoba yambaye uniforme ntibareke kumutwara. Aba bafise ama-association y'abatransporteurs, aba baraba ibituro ku mabisi, bamenye ko nabo bafise ibikorwa ntangere mu gufata leta mu mugongo, ntitora umwana atonze umurongo, ntitora umwana arindiriye. No ku basanzwe ntihagire umwana wazoza kwinjira ngo yaje yacerewe. Be your own boss.